Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bagaruka ku mpanuro General Godefroid Niyombare yahaye Perezida Nkurunziza muri 2015, benshi bakemeza ko Godefroid Niyombare ariwe muntu wenyine muri CNDD-FDD wakundaga Nkurunziza, ndetse benshi mu bagumyabanga bakaba basaba ko uyu mujenerali ukomeye cyane yagaruka mu gihugu maze akayobora igihugu, kuko ariwe ufise ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo guhuza abarundi ndetse akubaka igihugu kimwe, dore ko ibyo yabwiye Nkurunziza muri 2015 byose byabaye, ndetse benshi bakavuga ko Nkurunziza naho atabitahuye ariko ko ariwe mugenzi yari afise ukomeye, kuko nabo yizeye akabashyira ku butegetsi nibo bamugiriye nabi, kuko amakuru menshi aremeza ko mu bahaye isumu Perezida Nkurunziza umuhisi harimwo n'umukuru w'igihugu uhari uyu munsi. Ibi akaba ari ibintu byerekana ko Nkurunziza atamenye umwanzi n'umukunzi, byose bikaba bituma abatari bake muri CNDD-FDD ndetse n'abarundi muri rusange basaba ko Godefroid Niyombare yagaruka mu gihugu maze agahabwa amabanga akomeye cyane. Benshi bakaba banamusabira ko yaba umukuru w'igihugu, kuko ariwe ushobora guhuza abarundi mu gihe biboneka neza ko abategetsi nka bose bakomoka muri CNDD-FDD aho kubaka igihugu ahubwo nyabuna bageze kure bagisambura. Ibi byose bikaba byerekana ko byanze bikunze abarundi naho wamengo barinumiye ariko barafise ibyumviro ndetse barazi igishobora kubakiza, baranabona neza ko amiringiro yabo ari muri General Godefroid Niyombare. Bivugwa ko yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kuva aho ageragejwe gukorwa kudeta muri 2015 igapfuba. Niyombare akaba yari yakoze iyo kudeta mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga abanyagihugu ndetse no guhagarika amabi yakorwaga n'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema ucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akari karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Woba uzi impanuro zidasanzwe General Godefroid Niyombare yahaye Perezida Nkurunziza muri Ruhuma 2015, General Major Godefroid Niyombare arashobora kuba ariwe mugenzi w'ukuri Perezida Nkurunziza yaronse muri 2015, naho umukuru w'igihugu atatahuye umukuru w'iperereza ryiwe. Burya bavuga ko umwami agirwa n'abagabo, umwami atagira abahanuzi bamubwira ukuri abagowe. Twibukanye igihe General Niyombare yandikira Nkurunziza ubutumwa bita Note de Resignation bwo kwa 13 ukwezi kwa 2 2015, Niyombare yari umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza Service National de Renseignement. Ayo mabanga yari ayamazemwo amezi 3 gusa, kuko yari yarasubiriye Liyetona General Adolphe Nshimirimana mu mpera
za Munyonyo 2014. Nkurunziza yari yashimye Niyombare kubera atari yasinye ku ikete ry'abajenerali 13 bahoze bagwanira muri CNDD-FDD bari biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu ntango za Munyonyo 2014. Kuva ku rugamba Niyombare yari umugenzi wa Nkurunziza no mu gihe bagaruka mu gihugu Niyombare yarabaye ku kirimba kwa Nkurunziza. Ico benshi batazi nuko n'uyu munsi Niyombare avuga Nkurunziza nk'umuvukanyi wiwe. Impanuro yamuhaye ku wa 13 ukwezi kwa kabiri 2015 zari iz'umukunzi ntago zari iz'umwanzi, naho Nkurunziza ategeze abitahura. Niyombare yaratomoreye Nkurunziza ko atarekuriwe gusubira kwitoza. Kuva mu ntango yaryo ikete rya Generali Niyombare riratomora ko ibwirizwa shingiro ryo muri 2005 ritari ryemerera Perezida Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Yarerekanye ko ingingo ya 96 yari yemera ibiringo bibiri gusa by'umukuru w'igihugu. Ku bijanye n'ikiringo ca mbere naho Niyombare yarerekanye ko ingingo ya 302 yari yerekeye ingene umukuru w'igihugu yatorwa, ko itahindura ibijanye n'ibitigiri by'ibiringo umukuru w'igihugu yari arekuriwe. Niyombare yarerekanye ko Perezida Nkurunziza yari amaze gukora indahiro zibiri zisa ko adashobora kurahira ubwa gatatu. Ikirengeye ibyo Niyombare yibukije ko amasezerano yarusha ariyo yari hejuru y'ibwirizwa shingiro riyakomokako, kandi ko yerekana neza ko atanumwe arekuriwe kurenza ibiringo bibiri by'umukuru w'igihugu. Niyombare yahanuye Nkurunziza kudafata minenegwe impanuro za Eklezia Gatolike. Hano General Niyombare yibukije Perezida Nkurunziza ingufu za Eklezia Gatolike mu Burundi. Yaramubwiye ko Eklezia itari ishima ingene Nkurunziza yasa n'uwayishize ku ruhande. Hano Niyombare yarashimitse ku majambo Musenyeri Mukuru Simone Ntamwana yari yabwiye urwaruka mu mpera za 2014, aho yerekanye neza ko ikiringo ca gatatu kwari gushira abarundi mu busha. Ku bijanye n'amasengero, Niyombare yibukije amajambo ya Musenyeri wa Anglikani igihe Perezida Nkurunziza yimikwa muri 2010, aho yamubwira ko yokwirinda guhindura ibwirizwa shingiro nk'uko bikunze kugendera abandi baperezida muri Afrika. Yahavuye anamwereka ingene amashengero yose akomeye yari yiyamirije ikiringo ca gatatu yabona ko kizosesa amaraso. Niyombare yareretse Nkurunziza aho amakungu ahagaze be n'ingaruka ikiringo ca gatatu kizogira mu migenderanire n'amakungu. General Niyombare yerekanye ingene yari yaperereje aho ibihugu bitandukanye bihagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu co kimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye nka ONU, Union European, Union Africaine, Banque Mondiale na FMI. Hano yaramubwiye ibyo abanyamerika bari bimirije kuvuga, anamuteguza ku bihano bizofatirwa Uburundi inyuma y'ikiringo ca gatatu. Ubutumwa bwa Niyombare burahambaye cane hano hantu, kuko ibyo yavuze byose byahavuye bishika. Biraboneka ko inderetsi ziwe zari zakoze igikorwa gihambaye cane. Niyombare yaraburiye Nkurunziza ko umugambwe CNDD-FDD wari ugiye gucikamwo ibice kubera ikiringo ca gatatu. Igihe General Niyombare yandikira Perezida Nkurunziza, umugambwe CNDD wari uhagaze neza. Abategetsi bava muri CNDD wamengo bose barashigikiye ikiringo ca gatatu. Hariho umuntu umwe gusa, umukenguzamateka Richard Nimbesha yari yarubahitse kuvuga ko atagishigikiye. Niyombare yaburiye Nkurunziza ko atohendwa n'agacerere kari mu mugambwe. Yaramubwiye ko hariho abandi biyumvira nka Nimbesha kandi batazotinya kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ukwezi kumwe gusa inyuma y'ikete rya Niyombare, ibyo yavuze byace bishika. Mu bari bagize inama y'inararibonye ya CNDD-FDD, Nkurunziza yasanze nka bose batamushigikiye. Ahanini yari afise umukuru w'umugambwe Pascal Nyabenda, ariko nawe nyine yakina kabiri.
mu nyuma abategetsi benshi barasinye urwandiko rusaba Nkurunziza kutitoza ubwa gatatu, nibo bahavuye bitwa abaforoderi. Iterabwoba bakorewe niryo ryagabanije abari bafise umugambi wo kugumukana Nkurunziza. Niyombare yaraburiye Nkurunziza kugaruka z'ikiringo ca gatatu ku nzego z'umutekano. General Niyombare yabwiye Nkurunziza ko imyerekano y'abanyagihugu izofata umurindi atanumwe ashobora kuwibaza. Yavuze ko ibyo bizotuma hakoreshwa ingufu zo kubahagarika, nabyo bigakwega ko haseseka amaraso y'abarundi. General Niyombare yandikiye Nkurunziza ko gusesa amaraso y'abanyagihugu bari mu myerekano bizokwega amahano Uburundi, kandi ko bishobora gutuma hari abategetsi bazoshengezwa mu butungane mpuzamakungu. Ikirengeye ibyo General Niyombare yagabishije Nkurunziza ko kwica abanyagihugu bizotuma inzego z'umutekano zigaburamwo kabiri. Yaratinya ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD bazorondera gukingira intwaro ya CNDD-FDD mbere bakarenza urugero mu gukora amafuti, nayo abahoze mu gisoda ca kera ko bazohava bashigikira imyerekano bakanka kwica abanyagihugu, gusambura inzego z'umutekano. General Niyombare yabikubona nk'icaha gikomeye ku gihugu. General Niyombare yarangije avuga aho iperereza rihagaze. Mu kurangiza, General Niyombare yeretse Perezida Nkurunziza ko amuhaye impanuro yisunze inyungu zitatu: inyungu z'igihugu, inyungu za CNDD-FDD n'inyungu za Perezida Nkurunziza n'urubyaro rwiwe. Hano Niyombare yamubwiye ibintu bine bihambaye. Nkurunziza yari arangije ibiringo byiwe bibiri, ntiyari arekuriwe ikiringo ca gatatu. Yasabye Perezida Nkurunziza na CNDD-FDD gutora umukandida wundi w'indyamunyu yari agiye kuzana intsinzi ikomeye. Niyombare yemeza ko CNDD iyo itora uwundi mukandida yari gutahukana intsinzi ikomeye cyane mu matora ya 2015. Yahanuye ko Perezida Nkurunziza yemera akarangiza neza agasohokana iteka kandi agashigikira umukandida wa CNDD-FDD, gutyo CNDD yari kuronka amajwi menshi y'abanywanyi bayo n'abatari abanywanyi bayo. Yahanuye Perezida Nkurunziza kwirinda impanuro zitarizo za Profeseri Didasi Kiganahe na Profeseri Pascal Rwakara bariko baramuhenda bakamubwira ko ikiringo ca gatatu akirekuriwe. Niyombare yafata abo bahinga b'amategeko nk'abacengero bariko bicira amahera gusa. Yamusabye kwirinda n'abandi bose bameze gutyo. Ibyo General Niyombare yahanuye Perezida Ndayishimiye biherutse kwemezwa n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, aho yemeza mu nama nshingamateka ko ibyago Uburundi burimwo uyu munsi byavuye ku bihano Uburundi bwafatiwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ibi ni ibintu bikomeye cyane abarundi ndetse n'abandi benshi bariko baribuka byakozwe na Niyombare, benshi bakabiheraho bavuga ko byanze bikunze Niyombare agomba kugaruka mu gihugu kandi akaza afise iteka rikomeye, kuko niwe muntu washatse kurinda igihugu, ariko bikarangira byanze kubera ubukunzi bwa Nkurunziza. Ariko ibyo Niyombare byose yamubwiye bikaba byarabaye. Hari bamwe n'abandi bagiye bagira ico bavuga barabye ibyo Generali yari yatangaje ndetse n'ibyo yari yahanuye Nkurunziza. Hariho ikintu ntatahura, none baba Generali 13 Evariste Ndayishimiye yarimwo mu bari bande, ndetse uyu n'uwabazaga mu bajenerali 13 banditse ikete. Twibutse ko Generali Evariste Ndayishimiye nawe yarimo. Tuzabaha urutonde rwabo ndetse muzabikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube, aho tuzabereka abo bajenerali bagerageje kwanga ikiringo cya gatatu ariko bagahabwa amafaranga atagira ingano, maze bakemera gushigikira Nkurunziza mu mabi yaragiye gukora. Rega Niyombare yari nka Yuda, wewe yari yamaze gutora ifeza yategerezwa kumusigurira, ndetse yakoze nabi cyane kuko yaramugambaniye. Uyu ni wemeza ko Niyombare yagambaniye Nkurunziza, ariko mu by'ukuri ababirebera hafi
bakemeza ko Nkurunziza ahubwo nyabuna umugenzi yari afise rwose yari Niyombare, kuko ari we wagerageje kurinda ubutegetsi bwiwe kugira ngo ntibugwe mu isanganya. Ibi byose benshi bakabiheraho bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Niyombare agaruke mu gihugu, amaze aze gutabara igihugu. Igihugu kigeze ku manga ndetse kigeze ahatemba kubera ubukunzi bw'inda bw'abagitwara uyu munsi, aho benshi bemeza ko kuba mu Burundi muri bino bihe ari nko kuba mu kigandaro kubera ubuzima bubi ndetse bugoye buri kwibonekeza mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.